bite sawa cyane misi myinshi ariko amakuru y'imyiza gusa neza cyane ikisa neza cyane gose cha merci n'ukuri yego amugana nawe usa neza merci isuku ndabona ni sawa dread ndakunda madred nanje basha madred ni bon kweli aranabufasha nta mwanya utangura kwisoko ibintu by'amakasi kucubiheba no mu bitwe bijya ibintu by'amaproduit ega bijya produit atwo atwita ku kazi ni sawa je ni bon nawe gute cyoshawe n'amakuru umenya je nta kazi ubu mfise shandi ngaho muhira ndi umushomeri n'ukuri umukobwa mwiza nkawe araba umushomeri umvise shandi utwenga nta kundi none ntushobora kwemera basi amakuru je ndaguha baza ko nokubesha oya niwombesha bimeze gute none no munsi hewe reka shanda ziguhe si inkuru ziryoshe nawe uravyumva uyambwira urabona wa mu boss nigira kukubwira akampamagara rya mudeje ngo mpakazi ndagenda afise espoir nyene ko ndosa akazi sinaharengeje indwi zibiri nanje nari naryohewe sinaharengeje indwi zibiri nari maze kubona yuko giciyemo kumbe ari karanyiga nagomba ndagusongore rya mudeje rero yego aze tuganire uratomboye kavuga na deje nyede iswari yantumye ko kukazi yego nibaza rero ko kiraciyemo sinamenya ko ngira ngwe mu mutego yashaka ko turyamana ntumbwire ngo amakazi ariko turinze kuryamana beka badeje vuye umunsi urabe ndacari inkumi nawe n'umugabo yubatse afise umugore n'abana je ngo turinde kuryamana kugira ngo ndonka akazi by'ukuri ibyo bintu birakwiye guhagarara sha abakoresha nk'abafise ingeso mbi nk'izo barakwiye kuzivavanura nazo bihagarare